Ivyo birori vyo guhimbaza imyaka 34 irangiye abarundi biyemereje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ku mugwa mukuru wa politike Igitega vyatangujwe n'inkuka ya misa yabereye kuri paruwasi yitiriwe Urukundo iri mu gisagara ca Gitega. Mu nsiguro yiwe Musenyeri Bonaventure Nahimana umwungere wa diocese nkuru ya Gitega yavuze ko ingendo yo kwigungirako ugukumira abandi n'ubundi bube gito bicibonekeza, agasaba abarundi kubwo bumwe butoba ubwo mu majambo gusa ariko imvugo ijane n'ingiro. Tubwirizwa kuguma turi maso kuko ya ngendo yo kwikwegerako yo kwirondera ijana no gukumira canke kurenganya uwundi icibonekeza aha na hariya. Nyangendo ya kamwana wa mama, Nyampinga yanje, canke akoko kanje, umuryango wanje, intara yanje, ishirahamwe ryanje, idini ryanje, eka n'ibindi nahiraja harabakiserura. Ugasanga rero na bwa bumwe bw'abarundi turabuvuga tukaburirimba mugabo utari mu ngiro n'ingendo yacu. Yabwirizwa kuba inyifato iranga umurundi wese kandi kabishingiro ry'amahoro n'iterambere muri iki gihugu cacu. Ubudasa hagati yacu bufatiye kuri vyinshi, aho kudutandukanya vyoduhuje bikatwegeranya kuko nitunga. Ubumwe bukenewe nyene ahari ubudasa, ahari ubutandukane, aho abantu badasangiye ivyiyumviro, kumbure badasangiye n'imigambi, ariko bagakenera kwicarana kuja hamwe kugira ngo batore inzira imwe. Nogira nti nigikorwa ubwa mbere ca mwebwe ndongozi zacu musaze muri imbere yacu kugira ngo mugende muduhuza mutwegeranya mu budasa bwacu, kuko Imana yaradusangije kino gihugu. Inyuma y'iyo nkuka ya misa ibirori vyaciye bibandaniriza mu rugendo rugana ahari cibutso c'ubumwe, aho indongozi zitandukanye uhereye kuri buramatari w'intara ya Gitega, musitanteri wa komine Gitega, abatwara inzego zo kwivuna abansi hamwe n'ugw'inyamiramabi bashize urugori rw'amashurwe kuri ico cibutso. Buramatari w'intara ya Gitega Venamani Irambona mw'ijambo yashikirije yasavye abene gihugu gukomeza umutima wo gukunda igihugu no gukundana hagati yabo, bakigiza kure icotuma ubwo bumwe buhungabana. None rero ko umuco wamaze gutamanzura, ni vyiza yuko tworaba duhereye no ku nkomoko nyene yatumye Eliane ziba, tukaraba icotuma ubumwe bwacu buhungabana. Naco sikindi n'ubukene. Ubukene turimwo bwavuye mu bihe twagiye turacamwo, aho ibindi bihugu vyariko birakora vyiteza imbere, natwe turyana. Bamwe bawukubaka abandi bakabomora, bigaca bituma tuguma dukirimbira hahandi, ahubwo dutera dusubira inyuma. None rero ko twafashe iciza nk'iki co kufatana amaboko
tukagira urunani rw'intamenwa. Iki ciza ntitukirekura, tubandanye dukomeze buno bumwe, ariko tubukomeze turaba aho dutegerezwa kuja dukurikije yabona kazoza y'igihugu cacu. Tutagize urunani rw'intamenwa ntibikunda naho tworaramwo, kuko hariho aborazwa ishinga no kubaka, abandi bakarondera kubomora. Nico gituma rero tubwirizwa gukomeza umutima wo gukunda igihugu no gukundana hagati yacu. Kuri uno munsi rero birakwiye yuko dukubitiza amaso inyuma, tugategura ibikorwa turi kumwe mu runani, y'amoko yose tugahurira ku bikorwa by'iterambere, mu makoperative, mu gushinga amahinguriro, mu kubaka inyubakwa nziza zerekana yuko twikukiye na cane cane ngaha mu gisagara cacu ca Gitega, tukubaka amahoteli agezweho turi kumwe twese mu moko yose. Tugize urunani birashoboka rero, kugira ngo tubishikeko nuko twokwiyamiriza ico cose canke wese yo kwiyumvira gusubira kudusubiza inyuma. Tubamenyeshe ko ivyo birori byari vyatewe iteka kandi n'abanyacyubahiro, harimo umutambukanyi w'incungu ya demokarasi hamwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo uburimyi n'ubworozi.